Shalom shalom. Uno munsi tuvugana ijambo rivuga riti ntitumeze nk'abandi kubera ko dutekeye ijambo. Ntitumeze nk'abandi kubera ko dutekeye ijambo. Ni ijambo ridasanzwe rituma umenya ikibanza uriko, kuko birashika abantu bakabona kumenga hariho ibisanzwe bihari, hariho amaprincipe ahari, hariho ibintu bisanzwe bihari mw'isi abantu bacamwo canke babamwo, kandi ivyo bintu utabiciyemwo bidakunda. Ariko ijambo ry'Imana no munsi riratubwira riti ntitumeze nk'abo bantu, ntitumeze nk'abandi, kubera yuko hari ijambo dutekeye rivuga yuko tutameze nkabo, ariko dufise iyindi karaktere ivuye mu ijambo ry'Imana yuko turi abana b'Imana. Uno munsi rero turifashisha ijambo riri mu vyakozwe n'intumwa, igice ni ca 28, umurongo wa mbere turashikana kuri 6. Turasoma: inzoka ikomora Pawulo ntiyagira icaba. Tumaze gukira tumenya ico kizinga yuko citwa Merita. Abanyamahanga badebagura baratubukabuka bitangaje, baducanira umuriro, batwakira twese kubw'imvura n'imbeho vyariho. Ariko Pawulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe, baravuga bati uyu muntu ntabuze kuba umwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga idaca ugwankunzi ntimukundiye kubaho. Ariko akunkumurira ico gikoko mu muriro ntiyagira icaba. Babandi barereka kwa vyimba canke kwagwa bukumbi, ariko bamara umwanya munini babireretse. Babonye atacabaye barahindura bati ni Imana. Uko nyene niko bimeze no mu buzima busanzwe. Abantu barashaka kwibaza ngo murasa. Nico gituma hari n'igihe usanga umuntu akubonye akavuga ati urya muntu aragwaye, ariko we ni waba waratahuye neza yuko utagwaye. Ijambo ry'Imana ryavuze mu mishishago yiwe niho twakiza ingwara. Ukamara gutahura ko mu mishishago y'Imana ariho twakiza ingwara, abo bantu bazokubona ngo uragwaye, ariko kandi warakize kera. Bisigura yuko bazorindira kupfa ariko ntuzopfa. Abarozi bazokuroga, bategere barindire ko upfa ariko ntuzopfa, kuko hari ikintu dufise muri twebwe kidutandukanya nabo. Si ngombwa ngo baturoge ngo tuce dupfa, ariko ico tuzi nuko hariho umunsi umuntu yategekanirijwe wo kubaho. Kuvuka urahari. Ikintu cyose munsi y'izuba gifise umwanya wacu. Hari umunsi wo kuvuka, hari n'umunsi wo gupfa. Ariko twebwe abizera ntidupfa dukenyutse, dupfa hageze. Dupfa hageze yuko ijambo ry'Imana rigaragaje neza yuko ico twaziye kw'isi twakirangije kugikora. Ntidukenyuka, kirazira. Abarozi barashobora kubikora bakibaza ngo urapfa, ariko ntupfa. Uti gute? Pawulo ngaha anye baguma bareretse bavuga bati iyo nzoka yama yica abantu, iyo nzoka yama ikomora abantu bagapfa, wewe ntimusiga. Barereka ko vyimba, murazi inzoka, murazi n'ubumara bw'inzoka. Ariko Pawulo ico yakoze yayikunkumuriye mu muriro. Bisigura yuko iyo situation urimo washaka kuyikunkumurira mu muriro nawe. Urashaka kuyikunkumurira mu muriro. Hama abantu bakarindira yuko upfa, bakarindira yuko ukena, bakarindira yuko umererwa nabi, bakabura. Hama mu nyuma bazogaruka bace bavuga ati wa muntu n'umuntu w'Imana. Rero uno munsi iri jambo rije kukubwira riti si ngombwa ngo ibibaye kuri kanaka nawe bikubeko. Mu gihe uzi ko ijambo ry'Imana riri muri wewe, kandi nawe ukaba ufise Kristo muri wewe, ukaba uri umwana w'Imana, urakwiye gutahura neza ibibaye kuri bariya sivyo nawe bikubako. Ni vyiza rero yuko ubihindura. Ivyo biriko biraba hirya sivyo bitegerezwa kuza iwawe. Iwawe birashobora kutahaza canke vyaza naho ugafata umwanya ukabikunkumurira mu muriro. Muri uko kubikunkumurira mu muriro nukuvyiyambura, nukubita biciye mu kwatura, biciye mu gusenga, mu kuvuga ico ijambo ry'Imana ryavuze ku buzima bwawe. Twese turazi neza inzoka igukomoye umwanya iyo udashoboye kuvugwa umwanya ushobora kumara, ariko ngaha siko vyagenze.
baratangaye babonye iyo nzoka ahubwo ari iciye ipfa, kuko wewe yayikunkumuriye mu muriro kandi ndazi ntiyavuyeyo, ariko wewe yagumye akomeye kuko yaratekeye ijambo ry'Imana ni nk'inzo. Ni nk'inzo. Ijambo ry'Imana riradukingira, ijambo ry'Imana riradufuka, ijambo ry'Imana riratunyegeza, ridushiraho abandi bantu batatubona. Ndetse ijambo ry'Imana riragaruka rikavuga ati nguko tubayeho kurabayobera. Erega uko tubayeho kurabayobera, kuko ntibashaka kumenya ukuntu utambuka, ntibashaka kumenya ukuntu ugenda mu gihe wewe uzi neza kuri umwana w'Imana. Bashaka kuba batazi urugezi urimo, ariko muri ico gihe ni vyiza yuko ubandanya ubayobera, kuko ni wamara kubayobera ivyo bazokora vyose bazohusha, bazocisha ku ruhande. Ariko ni wabiha ukaja gukora nk'ivyo bariko barakora, ukaba muri bo, ukavuga nk'uko bavuga, ukagenda nk'uko bagenda, muri ico gihe bazomenya strategy zawe zose, kandi bazomenya naho bagufatira, hama baheze bakumate. Iyo wicarana nabo biraheza bigatuma bamenya amabanga yawe, bamara kumenya amabanga yawe baraheza bakamenya n'ico bagukoza. Ariko ni wabaho ubuzima bw'ubumana, ubuzima bw'abana b'Imana, nukuvuga uzoba mwijambo ry'Imana, uzoba mu rusengero, uzovuga ivy'urukundo, uzovuga ivy'imbabazi. Ivyo navyo bobo ntavyo bavuga, kuko nta nivyo bafise muri bo. None wumva bazogufatira? Ntibizokunda ko bagufata, kuko uzovuga ibitandukanye n'ivyo bo bavuga. Bakakubwira ati oye urakenye, oya ndi umutunzi kuko Kristo yigize umworo kugira nanjye ncike umutunzi. Bazosigara bavuga bati uwo muntu ni umusazi, tumufatire. Ntibizokunda ko bagufata, kuko muri ico gihe nibazoba babona strategy ziwawe zuko ubandanya uvuga kuri umutunzi. Erega si ngombwa bamenye aho tubika, si ngombwa bamenye n'ivyo dutunze. Murakoze cyane, mwarahezagiwe gose.